amaze kuba bankarize ni ukuvuga ashobora kuronka ideni ya credit scolaire. Amaze kuronka credit scolaire ashobora gufasha abandi. Twebwe iyi politike twifuza niyo kuko politike ishigiye kwaruka idashobora gufata ugwaruka ngo gwiteze imbere, yoba bitunane ko twatugumye hahandi. Abajene bose bashaka gukora imigambi yabo kenshi iyo bituye amabanke abasaba ingwate, nabo mugabo bakaba bafise ico kibazo cyuko atangwati baba bafise kubera bakiri bato. Nizihe ingingo zitatu uzofata kugira utezurire ugwaruka rushobore kuva muri ico kibazo? Ubwa mbere nuko dushiraho amashirahamwe ahuza ugwaruka cyane cyane abikoro twabo, kugira ngo uno munsi ari amashirahamwe ashingwa canke amakoperative ashingwa ugasanga bifatiye ku migambo. Bifatiye ku migambo bica bituma ibintu bitagenda neza. Twifuza yuko ubwa mbere dushira amashirahamwe kugira ngo ya banki y'ugwaruka twashiraho izofashe ugwaruka gose atankunzi, kugira ngo abajene bose bazoba bafise ibikorwa bifuza kurangura mu gihugu babikore kandi ku nyungu itavuna. Kandi icyo tuzoshiraho imbere bwa mbere nuko twavuze ko uno munsi hariyo banki y'ugwaruka imaze gushingwa, hariho banki y'abakenyezi iri mu nzira, tuzoshiraho banki y'abarimyi n'aborozi kugira nabo nyene baronke uburyo budashobora kubavuna. Muri ico gihe byofasha. Twashaka yuko n'aba jeune entrepreneur baja muri ayo banki twashizeho afise inyungu zitavuna, ko twifuza yuko mu gihugu twifuza yuko tugira bancarisation de la société burundaise. Ubwo tugize bancarisation de la société burundaise kuvuga umuntu wese aba afise konti kujya kwa handi hose. No kuvuga ivyo ndabifata kuko hari igihe usanga badata basokuru mu kuja ku ishuri umwana abanza kujya igito, abanza kugurisha igito cyangwa agurisha inka yiwe, ugasanga umuvyeyi afise iraro ubusho buri ngaho, afise impene, afise intama, afise imirima, ku mwaka yinjiza amahera angana gutya. Amaze kuba bankarize ni ukuvuga ashobora kuronka ideni ya credit scolaire. Amaze kuronka credit scolaire ashobora gufasha abandi. Twebwe iyi politike twifuza niyo kuko politike ishigiye kwaruka idashobora gufata ugwaruka ngo gwiteze imbere, yoba bitunane ko twatugumye hahandi. Nk'amashirahamwe mbona y'abimba ubutare n'ugwaruka bwinshi, mbonye za Giteranyi za hehe n'ugwaruka. Mugo no munsi ayo mashirahamwe yahora yimba ubutare uno munsi arashomere, uno munsi n'inzu bahora bubaka uno munsi byabaye imisaka. Twogira gute mbega abo baza kwimba ubutare bavuye hanze binjiriza iki leta yunguka iki igihe abanyamabayi abanyagiteranyi bimba inzahabu nitwari dutunze gusuma uno munsi? Niko ndavyumva kuko bobo marahura amahera yarasirikira mu gihugu. Uno munsi aho bimba batwara ndahuze aho batwara. Je nkabona yuko ni politike nini cyane kuko uno munsi ubutare dufise burashobora gufata en charge igihugu kasubira kuba neza cyane gose nkuko twivyifuza. Iki naco mbega uno munsi ugwaruka rukura ruja uno munsi hariho abantu baheze amashuri bakaja muri pension batarakora. Icyo twifuza ko tubikosora ni buri tukabikosora, kandi mu kubikosora no kubwiza amashirahamwe, mu kubwiza cyane tukayaregionaliza aho ibitegwa biri, twoshinga amashirahamwe aho biri ku buryo tureka kugira ngo byose bije ahantu hamwe gusa. Nivyo twifuza ko twoshikako.